inshuti zanjye amakuru yanyu mumeze gute mumeze fresh erega indege uyu munsi ije kuntora muhira mu abantu ngiye no kuri ini helicopter ije kuntora muhira ndibaza murayibona handi live ikini ico bita iburaya canke iburayi indege gusanga mu nzu aka canke kamvuge kajugujugu mu kirundi kugira mu vyumve murayibona ngwiyiri hanze do sinzi ko mu vyumva ko mushobora kuyumva neza shaka kuyibona ariko ngiyi murayibona kajugujugu ngira irahagurutse iragiye murayibona kajugujugu helicopter hariko ndayirabira mu nzu n'ukuri irahagurutse irigiye inaenda mayowe helicopter ariko nanje ndahonotse ubwa mbere ndayibonye pe nibereye mu nzu nkabona ikintu bita helicopter iraje pe abanje ko ndi muri office mugabo ikintu bita ndegesi ikaza reka je mpindukiza kamera rero tube turaganira n'abantu umwanya mutoya ariko nta mwanya munini mara ariko ndashaka ngo nabaganirize iminota mike yibuze ko nemaze imisi nabaganirije meze fresh bantu banje let's see mumeze gute muraho murakomeye ya reka ndabaramutse rero tuganire gatoya ndabaramutse tuganira akanya gatoya kandi bashimye maze igihe kinini ntaje live kwera igihe kinini cyane ntaje live muraho murakomeye telefone irahemutse muraho murakomeye meze neza maze igihe kinini ntaje live kubera ko kenshi banibereye busy na kazi. Now I'm here to dinga kugira ngo wumbaza akantu ndamwishure atangiye ndabereka indege nako ndayirabira mu nzu kiba bishika nawe iwanyu helicopter ikaza kayirabira mu nzu. This is Ulaya. Maze gute 18 ndabana abantu 18 nimwakwira barenga 18 shamba ndabatera inkuru kandi ndiko ndaboneka ngahariya ndibonye ndakaje Ngozi ndibonye hariya kandi habeka nibonye ndiko nibona hariya abasha murabona aho nibona hariya rara nibonye hariya urabona aho nibonye hariya namwe ni mwirabe muca mwibona nabonye bibasha na live ryari nta nivyo nibuka ariko ndamareze igihe kinini ko nibuka gihe naje live hano hari mu mwaka ndagiye live kweli mu mwaka simba nagiye live
abantu bamaze iminsi banyandikira bambwira ngo nakutaja live ga Daniel ngo uzuratuganiriza. Ibiganiro byose je no baha live ndabibahereza kuri YouTube ku Rugendo News, ndabibahereza kuri iyo ntabibahaye kuri YouTube ku Rugendo News, ndabibahereza kuri Ntuzenye aha kuri Facebook nyene kuri page yanje Daniel Mugisha Obie, ndabibahereza n'ahandi hatandukanye ku mbuga nkoresha, abakurikira kuri Twitter nda pastinga ko link canke n'ahandi. So meze mute none? Is there any question? Muri bakeya si ya mwari benshi cyane n'abatera inkuru mugabo nabana muri bake cyane, ariko nibyo maze imisi neza live. Arabaza kwibaza ngo it's the first time, mugabo ntabwo ari bwa mbere nahora nza live mu minsi yahera, ariko muri iyi minsi nibaze imisi neza live kubera ko mba ndiko nakora ibikorwa ari byinshi. Ngiye kuzandaza kubaganiriza ibijanye na tuganira ibijanye na ubuzima canke politike y'igihugu cacu. Ndurandaza rimwe mfata ka live nka kiminota 30 tuganira duhana ivyumviro abagomba kuganira ndabakubita ko hano dushobora kuganirira muri ndabadinga babikeneye tuganira hano. Ndabona abashaka kugira icyo, ndabona umwe ariko arashaka kugira icyo avuze. Ushaka kuvuga iki wa muntu we? Mbwira nimba icyo ugomba kuvuga ndagushiremo, ndakwadinge kuri ntoza kuri yabigira gutera ayo mashini bigoye. Imashini bigoye gusumba. Patrick wanted to join video. Patrick, what do you wanna say? Patrick, tell me, Patrick. Patrick accepting and tell me, Patrick, what do? Murashaki Patrick, murashaki la 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 la. Patrick, bite? Amahoro cyane Mugisha. Murakomeye? Ndashima nawe ni mpore. Ni sawa. Ushaka iki ga Patrick we? Nipfuza ko tuba kumwe nawe. Ego me Patrick we. Umuntu yumve turi kuravuga ari cyo yoterera giterere. Nta bintu nashaka tuganira birebire nyine, usibye ko nari mbonye ugize request, ariko natangiye nshira ko ka live nari mu nzu narimo mbona helicopter ije ahantu ku kibuga mu rugo, nje ndagira ka live kugira ngo mbe ndasamaza abantu, hanyuma nca mpindukiza kamera rero nyine nk'uri mu nzu ndabaganiriza, mugabo hatangiye aka video k'indege yarije kugwa mu rugo helicopter. Bagomba teramisha abakunzi bawe. Urumva ko ari ibintu biri funny, Ibintu biryoshye cyane. Kera twe twumvise indege turi mu nzu twaca tuba turahunga, mbere tunayumvise ciye hejuru twariruka no kuri indege. Ariko rero hano ho urumva ko isigaye isanga umuntu mu rugo, urumva ko niba ibintu byoroshe. No gukeza kuyo ntambwe wateye kugeza aho no munsi indege zikugenderaho utuye. Sije zagendeye gusa nyine urumva n'akantu kaba kari funny na nishatse kugira ngo mbe ndasangiza abantu arigihe nshira ubuzima hanze mu kanya gatoya. Hanyuma muri commentaire wanditse ngo wirambire Mutama, urambe nawe mugenzi. Jeanne Marie Hakizimana, urambe nawe, urambe cyane. Dada or I don't know, wasanga dada ni Jeanne ni dada, Jeanne Marie ni dada yangu. Undi yitwa Daniel ni mazina. Daniel Ngenda Kumana yanditse ngo nanje ndagukeneye. Nkeneye, there is my WhatsApp there, WhatsApp number. Biroroshe cyane.
plus 358 46 58 314 ndayivuga buri munsi guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314 aho rero utayumvise utagusha usubiramo mu nyuma muri video aho hantu wumvirize naho. None buvuga Patrick uri mu bantu bankurikira? nibaza ko iyo ntari mu bantu bagukurikira nibaza ko ntari kubona kuri live nawe uca uvyumva. None Patrick ikintu ukunda mu bintu nkunda gushikiza ni iki? Ndagukurikiye vuba mugabo kenshi cyane nabonye amakuru yawe. Sinzi ko uri umumenyeshamakuru canke ko usanzwe uri wigenga abashikiriza amakuru sinzi. Jewe nkunda kumenya umuntu canke kumva amakuru y'umuntu twivuganiye. Sinshira ntuzenya nta biography yanje ndigira shanze n'umunsi n'umwe ibyo nkora n'ibyo nyine ubona birivugira. Ibikorwa nivyo vyivugira. Ibikorwa byo nyine birivugira sindigera nshira hanze biography n'umunsi n'umwe nta niyo nzoshiraho vuba. Ni sawa ivyo ibintu ufitiye uburenganzira mu bisanzwe. Mugabo gusa ibikorwa biravuga burya nkuko nawe bivuze tunkurikiye vuba ibaze nko nkurikiye kuva kera rero. Je naje kuri Facebook mu mwaka wa 2014 sikera ariko si hafi. Nakereye YouTube channel isheni yayo nayikereye mu mwaka wa 2015 nje ntangira gukora ibi bintu niyo nagomba nkanabikwereka ngaha imbere ya reka ndakwereka isheni nakereye 2015 amakuru n'ibimenyetso je niko gasiroga kacu babonye nayikereye mu mwaka wa 2015 itariki mu kwicumi itariki 30 niyo nakereye isheni ya YouTube iyi. Okay. Isheni yanje hanyuma ntangira gukora bino bintu rero iyi ni officiel Daniel Mugisha ariko ushobora kuzana n'iyindi ndafise imwe nyene muzi namwe imwe yanyu yindi Urugendo News. Urugendo News ni gwawe? Bagira ni yandi. None bamukurikira ibiganiro byo ku Rugendo News. Urugendo News. None iyi ntayo bamukurikiriye? Yego. None ni ndisijeyo ntuzi. Ndabibona Urugendo News. Urugendo News amakuru atari kw'ivumbi amakuru n'ibimenyetso. Nayuguruye mu mwaka wa 2000 none nakwereka mu mwaka wa 2019 jindi muri Finland urabibona nkabafise aba subscriber 124 nkabafise video 2427 nkabafise ama views canke abantu bamaze kundaba imiliyoni 17 ibihumbi 563 n'amajana 537 n'amajana 567. Wimazemo igihe kinini wamaze kugira umwuga? Nabigize umwuga nyene ntabyo nkunda sheni urabona kuri verified ntabyibona ikira tigeze banga iri verifye verified kuvuga rero tuba tuzwi dukora ibintu bizwi dukora mu by'amagendo wa mugabo ibyamanye kuverify ni kuvuga ni identification y'ibintu uri kurakora kubikora uzwi cyane kubikora byemewe n'amategeko
reka ndayisoma commentaire ngo yambo nyanka mugayo yambo nyanka mugayo nawe uyitwa reka nanjye ngo gutora suri ngo nduze screen na suri iheme kandi ari ku telefone nanjye ndagukeneye nabikubwiye Dani yambo nawe nyabenda reveriye ntuka amazina oya nibaza ko utari wa wundi ntuka amazina y'amakamba yambo nyanka mugayo yambo Frederic Nyandwi ni sawa ubundi hepfo ngo jewe nkunda ukuntu uzurabesha ariko nkakunda n'utundi dukuru mutanga ntarinze ncamenya ntarinze ncamenya none ivyo akuvuga ko n'ukuri urabesha koko reka none ko nsomye ivyo yanditse kumbura usanga avuga ko mbeshe rega nta muhanuzi muri wabo na Yesu baramuteye amabuye none abiwabo n'ubana mwite ngo je nkunda ukuntu uzurabesha pe ngo ariko nkakunda n'utundi tuntu mutanga ntarinzi ncamenya urumva ntabuze ibyo akunda nawe uwo usanga ari nka neva ariko aranyandikira yiyise Patrick reka twibandanirize we ntibikuraba mugenzi ntibanakunjisheko ubundi ati wirambire ngo ukunda ukuntu utanga impanuro nanje nkazumviraho kandi nkazigenderako ziramfasha cyane Yesu akumpezagirire dushime Ladu yambo urakoze dushimira Duse nawe gira request ndagushiremo tumaze kugira request none aho hepfo ni marabe muri ntuzenya haba harimo ahantu handitse ngo request ugize request canda kwinjiza nawe twaganira tubonana nyabenda gusanga iri mu rundi rurimi ugasanga ntabwo ari icongereza iri mu rurimi ya Facebook yiwe ariko ubwo birimo rwose ajya hepfo abona ko hari ahantu bisaba ko umuntu afyonda agaca yinjira ubundi yitwa Ndayikengurukiye Gerard duha ivyo mwaduteguriye ndabaha ivyo nabateguriye yari just kubaramutsa ndaberekana helikopiteri nta kindi ubundi iti ndashima aha muri Buiza turagukunda cane komera ku muheto ukomere ku muheto nawe apana mu byadede mugabo sivyo nagize bya gucya oya komera ku muheto iyi ni ndamutso y'aba FNL ba kera bamwe bazi ikintu bazi akarangamutima uvuze ngo komera ku muheto Chumba kuri umuntu wa wundi uhumuye uzi ivyo ukora n'ivyo uvuga kamerizo mera commentaire z'abantu hari wa mugore wanzo yambwira ngo ndabesha rimwe ariko wambeshe vraiment undi ngo je ngo mashire ku munzane ngo mashire ku munzane ndabe abantu bankurikira ivyo bandika ubundi yanditse ngo ariko abantu bariko barampamagara yemwe bampamagarira iki mumbabarire kumpamagara ariko ushaka request ndamwinjiza ubundi yanditse ngo ndashima aha mu Bwiza turankuye sava nanje ndabakunda mu Bwiza Ndayikengurukiye Gerard nanje ndabakunda vraiment jewe ndakunda kandi cyane Ndayikengurukiye Gerard ndabakunda kandi cyane ubundi yitwa Idris niyo nsize imbere niwirambire muvandimwe Daniel niyo yambo urakoze nanje ndabakunda ubundi yitwa Donavine Ndayishimiye Dona gute sava
ndakuramukije nyankamugayo kwanje nyankamugayo kwanje jewe ndakwemera kuko naho n'abandi umwe nzokuvyiriza avuze ngo ndakuramukije nyankamugayo kwanje canke ukuri kwanje jewe ndakwemera ubwo baranyemera kuko ngo naho yoba ari umwe bazonyumviriza noneho nturi umwe muri benshi abantu bakurikira ibiganiro byanje n'abantu benshi cane bakunda ivyo ndabashikiriza kandi je ndabaha amakuru atari kw'ivumbi amakuru n'ibimenyetso simpengama simbesha oya amakuru ibiganiro n'ibimenyetso ku ruhande yego vraiment uwo ni Dona Vine Blessed Dona uwundi yitwa Mislima Itangishaka Mutabazi Yambu turagukunda cane Yambu Mutabazi kazi nawe hezagirwe Mutabazi cane Mutabazi nawe muhezagirwe ubundi yitwa Frederike aha mu bwiza nayisomye azi turagukurikirana 5/5 Aziya Louise Nsavyimana muri Aziya ngo barankurikira azi canke Rusi Aziya yego disi Aziya ndabandanya gusoma ubundi yitwa Nyabenda Reveriye Dani ndakwikundira cyane mugabo ibiganiro vyawe ukuremo politike ndayanka kubi Nyabenda Reveriye aho kumpeba mu biganiro byanje politike notuma n'ibindi ndabiheba byose kuko politike n'ubuzima bw'umuntu bw'igihugu iyo utavuze politike cyangwa udakoze ikintu cya politike wanashaka burya ibintu byose nkuraje bihagaze kuri politike nanumva no yiheba gute nivyo kunda yiheba kandi ndazi uzoguma nkunda uko nyene ahubwo uzoza urankosora umpanuro ubonye aho nanyereye mugabo sinobiheba politics is my life kandi nawe nibaza ko politike ari ubuzima bwawe gusa abarundi cyo tunabimenya ko politike tuyifise ku burenganzira bwo kugira icyo tuyivuzeko kuko n'ubuzima bw'igihugu iyo ubuzima ari sava cyangwa atari sava byose bitugarukako rero iyo ushoboye kuvuga uravuga utabishoboye nothing you can do ntacubanye niwe ushobora gukora Daniel ndakwikundira cyane mugabo ubu niwe Nyabenda Reveriye ubundi hepfo yitwa Ngabire y'Imana Thierry Komera Mutama wacu Ngabire ukomere nawe Thierry hezagirwa Thierry ego nukenera kwinjira no mwinjiza pe nta ngorane ngire guca request ngira request ya invite Donavine ndashaka kwinjira Dona canke rabi mwese ndahaka request ngorane kwe mwese ushaka arinjira request la let's put back okay ushaka yo kwinjira cyane mwadinga ubishaka ubu yamenga yasabye kwinjira uyu no ibonye request abafashe saba kwinjira nshaka kwinjiza twaturiganira uri mu ngaho indani kuko umwe turi kumwe yavuye ko sinzi ngene byagenze kandi mu kanya gatanze banugaye live na live kugira ngo baganirize gatoya gusa nta byinshi no renza ko ngo tuganire birenze usibye kugira shaka menda soma commentaire z'abakunzi banje bankurikira uwitwa Donavine aragarutse ngo ndagukunda mugisha uvuga ukuri iminsi yose kandi uvuga ukuri uri nyankamugayo koko Diego vraiment I am inyankamugayo ndi nyankamugayo forever my life inyankamugayo my life nukuri kw'Imana ndi nyankamugayo kweli kandi
ni nyankamugayo mubyumve neza. Hano murambabarira gatoya. Na 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 murihangana nze ndasamara nze ndabishura muri commentaire kanegereze keyboard hano imbere yanje nze ndabishura sibyo sibyo